Ndanezerewe cyane sinumva mbere uko nobivuga kunezerwa ndanezerewe cyane. Aka gashimwe kagize irya gatatu kandi ndakumenyeshe yuko igihe cyose nagiye mu ihiganwa nararonse agashimwe. Jean Pierre Misago urumwe mu baronse agwashimye ka Prix Media Burundi ariko kandi n'ubushimye bugiye butandukanye buri mishi itatu wayidusugiriye neza mbega ubwa mbere na mbere bwo mwe muri mu muco wuwe. Jewe ndi umugwi wa televiziyo kategori televiziyo hanyuma nkaba naronse agashimwe ka gatatu mu muce wa televiziyo imbonesha kure. Kuronka agashimye mu muce wa televiziyo imbonesha kure usanzwe umenyesha makuru wo mu ntara bivuze iki? N'ibintu novuga bihiteka cyane abantu bo mu ntara bivuga yuko n'umuntu ari mu ntara mu buryo buke afise mu bikoresho bike afise ashobora gukora amakuru ashobora kuja mu ihiganwa kandi wanashaka akanatsinda. Sinijya mbere uronse agashimye akagize kangahe? Aka gashimwe kagize irya gatatu kandi ndakumenyeshe yuko igihe cyose nagiye mu ihiganwa nararonse agashimwe. Ngiye mu ihiganwa irigira gatatu aka nagashimwe kera gatatu. Reka tunagukeze. Murakoze cyane. Wiyumva gute rero inyuma yo kuronka agashimye mu journaliste mamenyesha makuru benshi baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura eka mbere no mu ntara ukabura umwe muri bo? Ndanezerewe cyane sinumva mbere uko nobivuga kunezerwa ndanezerewe cyane. Ubwa mbere ndanezerewe ko naronse umuryango mwiza umfasha ukamba hafi ukanyereka uti cangaha cahariya gira gutya. Uwo muryango uvuga n'ubu? Ndiko ndavuga umuryango wa radio televiziyo Isanganiro niwo ndiko ndavuga cyane kuko ni nabo bandindishije kuko televiziyo Isanganiro nta myaka myinshi imaze ku buryo umuntu yoja mu byo guhiganwa ariko igihe cyose imaze barandindishije bati bijya bintu ukora byoja mu ihiganwa kandi nararinze ndabishira mu ihiganwa none urabona ko biri mu byashimwe. N'ubuhe butumwa woha abandi bamenyesha makuru mu bijanye no kwitabira amahiganwa? Ubutumwa ndabaha buroroshe cyane iyo bumvize ihiganwa no kwitaba ihiganwa no kurinda bakaja mu ihiganwa kuko nta ubizi erega no kwipima. Umuntu aravuga amakuru arandika amakuru aratohoza mugabo biba bikenewe yuko umuntu yipima ku bandi akaraba urugero ariko rero iyo haje ihiganwa rero nta gutinya kabisa haje ihiganwa no kugitabira hanyuma urabona ko hanavamwo n'ikintu utsinze urabonaga ko umunsi ucamwo nisho novuga. No kuvuga ko n'uburyo burashobora kwinjira ugasanga biko birasahiriza kuwa buronse